N'amahoro ni sawa, ni sawa. Hama uyu muntu ni umudamu wanje, yasavye ati tumutabarize, aramerewe nabi muri Saudiya, asha amerewe nabi biteye ubwoba. Amaze amezi abiri tutavugana, baramwatse telefone bamwaka na pasiporo. Yaciye ku yindi nimero rero aratubwira ati ahari aramerewe nabi, bagomba kumugira imigambi yo kumugirira nabi. Abantu rero wagiriye neza baciye bampiye nimero ati udufashe, ubidufashemo. Uyu muntu verema kuva agerayo yagumye abaho nabi cane. Baranka no kumunyuraniriza nawe inzu, bamugumiza kuba nyirabuja wiwe. Twasaba rero nk'uko muri abavyeyi mudufashe, uyu muntu aramerewe nabi. Haraheze indwi avuga yuko amerewe nabi, n'ubu ntituzi ko yoba akiriho. Sawa sawa. Inshuti zanje bakunzi bankurikira, uyu ariko atabariza umudame wiwe, ntiyivuze izina mugabo twaravuganye, ndamubaza ikintu ca mbere namubajije, waratabaje ku kigo camurungitse muri Arabia Saudite? Inyishu yampaye yabaye oya. Ce nabwira ati rero urabanza ugende kuri ya kigo ubabwire ko umudamu wawe afise ikibazo. Yarankundiye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, uyu munsi turi ku munsi wa gatanu nyene ushira isabato, nuvuga araheze indwi, kandi yambabarire naratevye kumutabara kubera ko nagize akazi kenshi. Yaragiyeyo ariko nimwumve inyishu bamuhaye. Ibi biratuma duca tubandanya n'ibindi bikurikira. Reka twumve amaze kujayo inyishu yaciye ampa. Jewe ku munsi wa gatanu naragiye Bujumbura, burya ngeze Bujumbura ndabiganira, ndamubwira ati jewe rero burya umudamu yaraye ambwiye ko ahantu ari bamujanye mu miryango ya nyirabuja wiwe ko bagomba kumugirira nabi. Ivyo yabimbwiye ku munsi wa kane, twari tumaze iminsi tutavugana, amezi ashika abiri. Amezi abiri yose yaraheze tutavuganye, atawuzi ingene amerewe n'ingene abayeho. Niho rero yaca ambwira ati jewe aja reba ingene wontabariza nawe ubundi hoho je ndabona ndamerewe nabi. Aca ambwira ati jewe rero ahantu ndiko ndaba nta kintu na kimwe mfise, baranyatse pasiporo, baranyatse impuzu, baranyatse ishakoshi, vyose. Ubu rero ndaho uko nyene. Niho naciye ngenda i Bujumbura rero ndabibabwira, baca bambwira ati aho nta kintu na kimwe bari bumufashe, umuntu afunze y'umwaka nashobore wenyene ngo kwivugira ngo yigwanirire. Niyo nyishu bampaye. Ego. Impamvu ndabikora gutya si yindi, murazi ko hariho twumvise avuga muri iyi minsi, murambabarira nzona bisubiramo kubera ko vyarambabaje, ngo abantu ngo aho gutabaza ngo amakampuni barungika ngo batabaza ngo kwa Daniel Mugisha. None nk'uyu ntiyagiyeyo, yaraje iwanje, nca ndabanza ndamubwira genda kwijya ofisi, aragenda. Inyishu bamuhaye ngo umaze y'umwaka ntibashobora kugira iki kugira icyo bamufashije. None ko bafata responsabilite iyo umuntu barungitse muri Arabia Saudite kuva agiye gushika agarutse, none imyaka ibiri ya kontra yaheze. Icyo nicyo kibazo gusa. Ingorane hari ngwiyi, namubajije ikibazo, ikigo cyamurungitse citwa gute? Mparogo, rogo ntayazi, yambwiye ngo citwa ngo Kiang Miroir. So abantu mwamuzi kino kigo rero muce mu Mparogo muri commentaire kugira ngo ndayitaginge. Nta na nimero z'ikigo yampaye, mumbabarire no gaha two turavugana. Yampaye nimero za inabuja, okay, merci buja ndamutelefona. N'ubu ntituzi yuko amerewe, okay, nta rindi nimero yampaye. Ibindi naza kuvyikorera nironderere ibikenewe. Chamdulham sinzi, ariko ngo ni witwa yasafishwe n'uwitwa Saidi. Okay, ni kwa Saidi.
sinshobora kuvuga ngo ni hanaka abo nyene atahavuze mubo muca muvyumva ni muri mirimware kwa Sayidi wa wundi nyene bamwe birirwa barasafirisha abantu ntibabakurikirane. Reka ndabikora uko nama ndabikora, nizere ko uyu nubwo atampaye amakorodoni akwiye, nizere ko biza kugenda neza. Icambere ndahera kuri Inabuja kuko namwandikiye ndamubaza ibijanye nuko yompa umwirondoro w'ikigo ntiyawumpaye kumbure ntawazi. Reka ndabete mwana ashaka ntimugende babeshe. Hano nanditse gatoya, namwandikiye muri chat mundabire gato, reka ndabasharinge screen. Murabizi ko iwanje ni byose n'ibimenyetso birajana. Hano murabona, sinzi ko mbona ngaha namwandikiye murakoze ikigo nyumvise. Ikigo citwa gute? Hano nihenze gatoya. Kiyange Miriware ntikibaho. Ico kigo ikigo citwa Kiyange Miriware ntikibaho. Namasavye mpa ifoto canke logo yacu ntiyanyishuye. Ariko si ukuvuga ko atababaye mugabo biboneka ko atavyazi. Hari n'abambwira ngo logo ni giki, nagerageza kubereka logo ico arico. Narakoze n'akavideo kabereka logo ikintu ico arico kugira abantu babimenye. Reka nzoza ndabigisha n'icongereza muzokimenyeramwo n'abatakizi. Nuko reka rero ubu tumwiteho, ndazi ko ejo ivyo nzomaze kubimenya. Ngoma ndari nandikiye Inabuja ndamusaba ko tuzovugana ejo niyavyemera okay, atavyemeye naho nta kundi. Reka twumvire izindi audio kandi y'umugabo wiwe ariko aramutabariza. jewe ugira bampereze n'iyi nimero yawe, nari nagiye ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu nari harya nyene ku kigo camurungitse ndabiganira ingene ibintu bimeze. Bambwiye ati nta kintu na kimwe boshobora kumfasha kubera akwije ayo mezi yose ayamazeyo, agomba gukwiza umwaka. Bambwiye ngo niwe ashobora kwigwanira ngo akivugira, ngo none ngo ntacyo bomfasha, ngo kubera nabo ngo iyo batelefonye ngo hariya kuri ambasade hariya ku kigo cya hariya nyene muri Saudiya ngo nta kintu bashobora kubishura. N'ubu rero jewe sinzi ingene umugore amerewe. Yaherutse aja kw'iyo nimero nyene ambwira ati yamara muri rino joro rero jewe bagombe bangirire nabi. N'ubu rero ntarasubira kumvugisha, indwi yose igomba ihere. Akibimbwira naciye ngendayo kuri ofisi aho i Bujumbura ndabiganira ingene ibintu bimeze. Baranse kunyumviriza, bambwiye ati ntatoye iyi nimero yawe nyene ya President aba ariwe umfasha, ati nta wundi muntu yoshobora kumfasha. Yego, hama ko bamwatse impuzu bakamwaka na pasiporo bamujanye mu muryango, ko yagiye ku murongo umunsi umwe gusa kuva vyaba, agomba mbwira ivyo bibazo ariko ahura navyo. Ubu vyoca bigenda gute? Vyogenda gute? Sawa sawa. Mugabo rero yabivugiye aciye ku yindi telefone, ku yindi nimero y'umuntu, kubera gwe baramwatse na pasiporo. Umva nta kuntu yoronka iryo jwi kandi baramwatse telefone yahora akoresha. Yaciye ambwira jewe rero ati ndabikore kubera wewe nta kintu na kimwe wabona yokoresha. None n'ibigo birungika abantu muri Arabie Saoudite canke ndavyumvise nabi? Navyo birananirwa bigaca bitanga nimero yanje, ngira navyumvise nabi. Ariko nibo baba bariye amafaranga y'abantu barungika muri Arabie Saoudite, nibaze barabafasha. So reka ngarukirize ngaha nikorera akazi kanje, uwazimuhaye wese yagize neza, je nzogira inguvu zanje kandi ngomba ngira inguvu n'ubu ndarimenye ibitari bikiya kuri uyu muntu. Reka rero nshimira abakunzi banje mwese. Ntiyatanze umwirondoro neza kuko n'abarabivuga bavuga ndabaramukije, nitwa naka, mvuka aha, ntabariza umuntu yitwa gutya, nawe avuka aha. Yagiye muri Saudiya arungitswe n'ikigo bita uku, ntiyabivuze agenda itariki izi, ntiyabivuze mugo yashoboye kwestima avuga ko ari umwaka. Ati afise ingorane zimeze uku,
yavuze ko yarose audio ya amuha mugabo urumva ko atavuze byose, meme no et prénom ntiyabivuze, ariko hano nashoboye kuvyibonera mu buryo bwanditse, reka turabe neza ko ntihenze, nyuma ibisigaye yitwa Ndabariza Ferrat Justin Ndabariza ni ihezagire Berize ni ihezagire Berize. Nuko reka ejo mu gatondo rero bakunzi banje, hanyuma reka nshireho akanimero hepfo mutangire mugire ka kantu kuri inabuja mu kanya, mumubuze amahoro gatoya mumumbipire abone ko uwo muntu afise abiwabo, je mugabo nza kuyishirako nabanje guheza ivyiwanje. Murakoze. Mu kurangiza akantu nibutse, hariho promotion gushaka abafundi bagenda gukora Dubai, abubaka, kubera ko maze iminsi ndabaha ama promotion y'abayede canke abakora ivya delivery, abakora ivya busiti n'ibindi, mugabo hariho promotion y'abafundi. Abafundi ni abamaso. Hahora ikibazo mvuze abamaso ugasanga bakeneye abazi icongereza, mugabo ubu ico kibazo naragerageje kugikemura, kubera ko nzi ko mu Burundi batazi icongereza, naciye mvugana n'umwarabu n'umubosi aca afata umuntu azi icongereza agaca umushefu hajya kwiga shanti kugira avuge ikirundi w'umurundi, kugira ngo bamwe batazi icongereza bashobore kuvugana mu ruri aza arabavugira, bakeneye ga zirya bakoresha mu kwambara, bakeneye teni y'akazi, bakeneye umwiko, ikintu cyagizene, nyene ivyo bintu vyose kugira ngo aze arabavugira. Ubu ariho, niyo mpamvu rero we niyo wowe utazi na ndiyo uzi ikirundi cyawe gusa, mugabo akabaza gukubita umwiko neza, itafari kuri rindi, 1,000 c'amadolari n'ijana, 6,600,000, ariko ndashakanye n'abayede ku 6,000,000, ni kuvuga 1,000 c'idolari, rikadugana hirya y'ejo mambo kwisha. Navuze ko nkeneye 50 hirya natangiye ejo, uyu munsi narusaba abatari bakeya sindababwira, mugabo mutevye muzosanga vyaheze. Mugire ibihe vyiza. Reka mbanze ndabaramutse, ndabazaniye iyindi promotion y'abantu bashaka akazi Dubai, izomara iminsi hagati y'3, ndakeka nizomara iminsi 5, bidahindutse n'iminsi 3. Iyi promotion rero irimo ubuzi butandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 ukwezi k'umunani umwaka w'2026, ni promotion bakora ikiyede, abubaka, abakora amazi n'amatara, abakora ivya delivery, abatwara ibifungurwa, abacunga umutekano, abasiti n'ibindi. Iyi promotion rero muza kuyisanga muri ville, muri Angel Flyaway Travel. Jacqueline ni hari kugira ngo bafashe, no kuvuga ko murazi ko idolari ryaduze, vya biciro murazi ko bariha 7,500,000, ariko kubera ko murazi ko ndabakunda nabasabiye discount kugira ngo barihishe makeya, 1,000 c'idolari gusa, 6,000,000 kubakora ikiyede. Ariko nimba ugomba kuja gukora akazi kandi, kuko n'amafaranga umushahara ntungana, utanga amafaranga asumbayo, yarukira muri Angel Flyaway Travel muri ville bagufashe. Ikorera ngaha kuri Ibrevard de Prona, nukibarabara ukikama ugenda kuri Saint Michel, uduga ni mu bubafu umanuka ni mu buryo, ni musi y'ikiraro kimwe abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Promotion irihuta ku bantu bose babikeneye. Hamagara Jacqueline kw'iyi nimero ubona ngaha kuri screen yawe, hanyuma agufashe. Jentwa Daniel Mugisha. Impamvu ndabikora niyo mutocaho naberetse muragira ingorane mwageze Dubai, Saudiya, nkabatabariza. Niyo mpamvu nahisemo iyo mbonye umuntu asafirisha abantu neza mu by'ukuri, kuko nshaka ko abanyagihugu batera imbere, ndabafasha nkaronderera aga promotion keza, nkabereka ati muce ngaha mugende, kuburyo mugize n'ikibazo mu gutabaza bitworohera kubatabara, kubera ko tuba tuzi aho mwaciye. Aha rero iyo mugiye mbafise nimero zabo, byumvikana ko ugize ikibazo biroroshe kunyandikira nka telefona umukoresha wawe, mu gihe abandi batabaza usanga batanazi nimero z'ababarungiseyo. Murakoze.